mungu wangu enda kuri 11 usume hanyuma uzomwinjize oye byo kuri 11 usanga byaragutse cyane usanga byaragutse umviriza bro umaze gukundana n'umuhungu uzamva sheri utwinite twaheze siso sheri utumega twaheze sinyoko urumva ngo surukundo kuko bateranije amada hataragera yego haragera gute mu gihe eba yinjiye inda yinjiye ntihabaragera kubera ko burya gutwara inda ni projet n'umugambi ni projet yego barazi banza ari projet nico gituma abakobwa we mwige kubana muze mura abahungu za murabima kandi barabasheri bana yego Hello guys, ndibaza mumeze neza cyane jewe kurisha umwanya meze good cyane rero manje kubaramutsa muri hose araba diaspora abarundi arabakongomani bari mu ntambara ko badukurikirana hariho abanyarwanda bari muri funga mukanda ko badukurikirana hariho abatanzania bere mu mahoro bari ko badukurikirana rero mwese vuga ati n'aba M23 n'aba M23 barega abasudana sanze batunza ama Android bafite ama iPhone bari ko bararaba ibintu ngene vyipasa rero uno mwigemereka yidondore ndabara mukije cyane muraho murameze neza nitwa Nana Naomi nkandi Burundi kazi yego nkaba nkudu Burundi sindi umukongomani kazi sindi umunyarwanda kazi ndi Burundi kazi yego kirakonda dufite yo buntu je ndabukunda cyane rero uno munsi twatuyage kuri sujet ya mbere ivuga ati umuhungu n'umukobwa n'iryari babagenze eske ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa burabaho fata kanya rero dukurikirane twigishanye tutahuzanye sivyo yes nawe mumeze neza rero ndameze neza n'amavuta ego biteguriye guhereza abari ko badukurikirana impanuro kanaka canke ukungene wewe ubone ibintu by'ubuzima ubuzima tubusanzwe tuba mu buzima busanzwe ko hari ubuzima bwa media n'ubuzima busanzwe ndahari ubuzima tuba twego ndahari kugira twigishanye duhanurane tubwizanye kuri nyene kabisa icyagore kimeze uko wowe Naomi urafise umugenzi wawe umuhungu w'umugenzi umujama wawe yego yo mujama wawe uraza abahungu ngene bameze umeze gute abahungu majority ngene bameze hari abahungu iyo babore baca bashaka kitu idemo rero hariho n'abandi bahungu usanga nyene ari simple mutabipanze n'umutabiyaze bizwa ariyo gahunda bitagenda uko n'iryari kuri naho micaye ku bandi bakobwa benshi ku bice byinshi umuhungu mu babagenzi mugasoka bikagira naho mugira kuri tapi yo kwambara ikirato mudakundana murabajama friends so kuganjije ndumva kumenga biragoye kubera ko umuhungu amaze ko mugenzi wawe birashika abahungu bakaba bagenzi bacu ukamufata nk'umubrada wawe mu gihe ari umubrada wawe rero ni wa mujama murasohoka mugasangira ubuze umudemu wiwe basi ni wa muntu mwamubanye muhanurana urumva kugira ngo mushike kuri etape yo kwambikana ibirato urumva ko ari so sinumva iyo biba byaciye ntibikunda imagine rero iyo biba byaciye rero byabaye byoba gute kandi wewe rega ni ngaho mu mutwe niho bihera gute ushobora kumva ko gira ibintu nk'ibyo n'umuntu mutari muri relation urumva ko bigoye ubuherutse nera yatubwiye ati ngo abahungu ashaka kugucisha mu rukundo kugira ashike kuri cyo kintu kandi atanu urukundo agufitiye ari ugasanga ari umujama wawe ari umugenzi wawe tu urumva tubikaba kandi anakwitaho kwa kundi nyene munahanura ico gihe hari abahungu ingene mwe mumeze abahungu arashaka kuza wewe ntanakubwire ko agukunda agakoresha amagift agakoresha kugusohokana basi ukabona mu gatondo bonjour midi bon après-midi soir akakuramutsa wewe ugasanga muri mwebwe twebwe abana b'abakobwa dufite udutima tworoshe ugasanga wewe wamaze kwishiramwo ko uwo muntu hari ibindi bintu ariko ararondera nk'urukundo nk'iki rero hari igihe usanga abana b'abakobwa ntituremwe kumwe kwihangana ntikomeze kumwe ugasanga uwo mukobwa wewe yarasanzwe yiyumvira uwo muntu muri we rero mw'ico gihe mutipe arashobora guprofita
atanamubwiye ko amukunda hanyuma nyene ikirato agacambara ego okay none wewe nk'ubu muhungu agusohokanye bo nimurabajama murayaga tubisanzwe nimurabonana kenshi idahere mumaze no kubonana rimwe bon mwayaga kuri WhatsApp mwarahanye manimero kuri Facebook muraja kuri WhatsApp murayaga nimba murapanze umunsi wo kubonana uragiye aho nyene kurusha umwanya jewe ubwanje kuri jewe abahungu bo kuri Facebook ntakuzi sindakuzi parce que abahungu bo kuri Facebook bose kandi bambabarira ndabagira nkoresha abonye umukobwa nta kindi abarondera abaja murondera ko kitu n'abahungu mwiyubare ko turamaze kwamenya arakurondera ntuzi cakora ubonye ifoto kuri Facebook wewe aciyaza araguhenze muhuriye mu Kamenge kumbura avuye Igitega naho yakubwiye abantu ahuzi aguhenze ko agukunda eske izo nkundo za Facebook vraiment mes chers amis okay reka twafate ku rukundo mwayazi gutati sali umeze neza murafite ama conversation muhora muyaga ego umunsi n'umunsi murapanza ati tubonane vrema ego gute kuma tuyaga tutazinanye ego nawe ati nta kibazo vrema mugapanga idei mugahura kaca apanga kungena kwakira ego imbari mu kabari imbari muhira urumva harimo akabari usanga afite nk'ihotel ego okay le type urashitse arakuzimanye kinyobwa cya mbere cya kabiri ati komanda mu gikoni nta kibazo komanze n'imbarakaragу uragatemaguje si musaza wawe ni wa mujamora muyagira kuri Facebook ego rero ko uri kurajya amafiriti warabatse twakukoze ahereye kuri twakuguye ko atanga ati wana kuri poitrine kunda abakobwa jari kungene so bitaye nk'iyi umva ariko aratangura ubu kiyasoke sibyo arageza kubwije kuri atene kuri GMSF ngo ntabari sibyo ati edahere nanafashe na chambre nayifashe no muri ico gihe gico numva ubwo novuga no himanura abakobwa kuko abahungu usamakosa yabo kirazira kuja mu kabaro n'umukobwa udafite 10,000 ku mufuko nico gituma abahungu badusuzugura kuko umuhungu ni wamwitaba akakugurira iryo cupa rimwe nawe ukamugurira irindi ntazoronka za nguvu zo kugusaba vya bindi mwebwe abahungu murafite ukuntu mwamenyereye ko abakobwa twebwe twama duteza amaboko ariko siko byari bikwiye kugenda muhe iryo cupa nawe guhe muhurire mu ivyo nyene ariko ni wamara kumugurira rimwe kabiri gatatu wa mukobwa wese musaza wawe ni yakubwira mucumba utayingiye mama mugabo urumva ko yaronsinzi none nta kuno wo mukura gutuye uwo mungu kugira ashobora kumwikora ni jamere mubonanye kugira ntiyambare ikirato kandi yakonsomera cyo bigenza ico genda ashobora kumubesha rega kuko ntaba yagutwaye ubwenge si drogue umuhungu amajambo akoresha ni nkuko natwe tuyafise kandi umubiri afise ni nkuko nawe ufise mwico gihe rero uramubwira uti mbona ni ryambere tubonanye na wewe genda gahoro pfuma mwikura ukamubwira ati we teka bizoba hanyuma ushitse muhira basufuma bloka ya nimero ni wabona ati je ukwera aha sindimo nahandi ni waguma ugira zasone zacu za ruguru za gutya anye bagabo kirato kirambagwa neza nuko okay uyo muhungu dufate wewe ugiye kuramutsa umujama mwari kumwe n'abagenzi yego abagenzi baragiye baragusizaho yego muri ku gitanda yego umuhungu akagusaba ko mubikora canke yari umugenzi bo sinuwo mwari mugiye kuraba n'undi nyene araza umugenzi wanje yego aragusavye ati nyene umutwe wonyene rimwe ryonyene kamwe gusa uwo bigenza gute muri uyo mwanya oya kore ndabazi kibazo kimwe gute wewe woja kuramutsa umuhungu ugashikira mu cumba hanyuma ukabona undi arahagurutse nawe ukaguma wicaye nawe utabishatse
oya arashaka gusiba uraza ngo agiye kumanite iga nahaguruka agiye ngo ndagiye abana b'abahungu mwebwe ama system yanyu yose turayazi nimba umutima guhamagariye mwigeto nimukundana uja kumurabira iki sharu kumusanga nyine uvuga ati cyamari seriye nta buhimbi nta buseriye ku mubiri ntibibaho ntigikunda oya no muramaze gusoma umuhungu mugakorana tegerange mudakundana nanari oya kweki utobikora ivyo bintu kandi mbona umengo ni ibintu bisanzwe muhanda ni ibintu bisanzwe kubera umuhungu mudakundanye aya navyo no kubaho biranane n'isoni korora gasutwa tuko turayaga kandi hari abantu usanga ari ivyo bintu no sinumva ingene no soma umuhungu tudakundanye sinumva ingene umuhungu tudakundanye no muha uburenganzira burengeye bwo gushika naho atoshitse hajya anye n'umuhungu naho bavuga gukundana inkundo ziri kwenshi twebwe turitiranya ibintu umuhungu arashaka kukubwira ko agukunda atagukunda afise ivyo arije kukuronderaho inyuma yo kuronka ivyo bintu rwa rukundo ruraheze urumva ubwo si urukundo ni profit ifoke rero mwe bw'abahungu ahubwo mwiga kutubwiza ukuri hamwe ati jewe ndaje mwana w'umukobwa nta kindi ndakurondera shaka ibi hanyuma biheze ninabona ko twobandanye nakujya kw'abazungu bakubwira ati duhane konti mu kubana kuko wowe urashobora kuza ukabwira umwana w'umukobwa ati ndagukunda umukobwa dufite udutima tworoshe yari yikenereye umuntu bakundana ndetse n'imyaka ageze mu myaka yo kubaka wewe urumva nyene ko akeneye kubaka kugira urugo wewe rero umuzanye muri ya systeme muri vya bintu akeneye ariko wowe si yuri rero amahungu mwikebuke parce que hari abana benshi muri ko murakomeretsa kandi nabo abo bana muri ko murakomeretsa nibo bahindukira gukomeretsa namwe imitima y'abantu kandi n'abana muzovyara bizobahindukirira foke mwe mwikebuka mureke nimba ari umukobwa uje kumurondera kivyo muronderako mubwiza ukuri mubwiye ati je sindagukunda jewe gusa umubiri wanje wakwifuje niko je ndabibona hariho no muntu yigeze kuvuga ati yabivuze nkuko nyene ati abahungu biki gihe babikreya nabi ivyo bintu ego yabirondera nabi nawe niko bibona mwebwe abahungu biki gihe nta rukundo mufise je kubwande niko ndabibona kandi mumbabarire ko ndakubwiza ukuri mwebwe umukobwa umubonye akire kuba yambaye igipigera ha ubone ngaha uca ushaka kubona nahakurikira mu kuharondera ro harondera fu rero ugaca usanga mwebwe abahungu wa mudemu ni babakobwa bo mu nzu babakobwa bagifise ubuntu bazi batarata ubuntu uca ugomba kumukorera vya bindi umenyereye ugirira abandi umva ko uri kurisha umwana w'abandi rero muze murarabira ibirara okay icyo ndibaza bamwe bacumvise ariko reka tuyagi kuri iki kintu gatoya sivyo umuhungu burya arondera iki ku mukobwa umukobwa arondera iki ku muhungu bageze muri bijya bitanga urukundo ngwinishiri wanje ya n'umushiri urukundo rwo kubana urukundo nyabandi urukundo kwa kundi abana nk'ubu abana biga 7e 8e bijya yitonga ujya nishiri wanje ijya ni copinage man ujya su urukundo parce que ntiba barafata decision yo kugira yo gutegura ivyo barimo hariho urukundo ruri kwinshi ko rivyo twarumwanya munini hariho urukundo rujya go kubakana muri ko murategura projet fiançailles hariho copinage hariho n'urukundo rwo kugira ngo muhendane gusa yaba umukobwa ashobora guhenda umuhungu yaba umuhungu ashobora guhenda umukobwa kuko natwe nitwera yego hari gusanga umukobwa akunze batipe babiri batatu yego n'umuhungu ugasanga urumva inkundo ziri ntahuza urukundo ushatse kuvuga urukundo ushatse kuvuga sinzi ko no kwita copinage canke iki ahubwo kwa kundi umukobwa yita umuhungu ngo sheri okay batarage batazi nibiraba apana imyaka ngo arakuze cyangwa ngo turacara ba minere oya iryo jambo sheri ahanini kenshi umuhungu abarondera iki ku mukobwa umukobwa abarondera ku muhungu mwebwe abahungu kenshi muza murondera ico bita ikirato yego
gukubita kitu gusa nta kindi kintu murondera ku mukobwa ariko abakobwa natwe murafite ingene muca muduhenda umuhungu mu ico gihe arafite ingene araza nimba uri umunyeshure akakuga ati sheri muri pause tugendera kugurire igitumbura muri cafetaria tugenda uku sheri ndagusohokane tuje kuri plage tugira iki muri ico gihe wa mukobwa kubera ko kwa kuntu abakobwa dufite imitima yoroshe abona ko ari mu rukundo kandi abona ko akunzwe ni hahandi uca usanga abana benshi bahuriyemo n'ingorane ugasanga twayinda wewe yarazi ko ari mu rukundo mugabo hagiyemwo n'ingaruka mbi zo kuja muri rwa rukundo urumva ubwo si urukundo kuko bateranije amada hataragera yego haragera gute mu gihe eba yinjiye inda yinjiye ntihabaragera kubera ko burya gutwara inda ni projet n'umugambi ni projet yego urazi impamvu ari projet umwana arakenera ugifise inda hari ivyo ukenera umwana ageze kuvuka arakenera pampers impuzu iki urumva ko ari projet ntushobora gutegura iyo projet udafise amafaranga zoraba abantu benshi iyo bateguye niba abana iwabo baramwirukanye batamwirukanye naho ubuzima yarabaye mu bwa mbere sibwo agiye kubamwo kubera ko nyene wa mugambi yawukoze ataragera ego nico gituma bisaba ko umuntu ari projet ego ariko Imana ngo izanye umwana izana n'isahani yiwe oya ntitukavuge nk'uko ko n'abarundi baravuga ngo mbese ndawuca mugani uce ngo inuze igiti kigukora mu jisho gishaka kurimena sinzi ko igiti kigukora mu jisho rimwe kabiri kiba gishaka kurimena voilà wewe wamaze kubona ko umuhungu ivyo akuronderako wewe muri ko murahendana murakundana si bimwe byo gusohoka hageze naho muryama wa mukobwa we wa muhungu we nturagera kurondera uwo mwana nta buryo ufise none gute ushobora kwemera ko ivyo bintu bibandanya kandi wumva wowe naho ba wagerageje kugira iki kumena rya jisho ryawe yego okay wavuze watanga uvuga ati umuhungu ngo barondera ngo kitu umukobwa none amwemerera kubera iki kandi abazi neza yuko umuhungu arondera kitu hari abana bafise ico no kwitataba kandi sinzi umuntu nigeze kumva navuga ngo wanawake wako na tama tena ni ukweli kubera ko umukobwa abafise abavyeyi ndetse n'imfuvyi bifise ni nayo ego ariko umaze gukundana n'umuhungu uzamva sheri utwinite twaheze siso sheri utumega twaheze sinyoko sheri nabonye kanzu nziza arabiguha nituvyanse me nawe uzomuhemba iki nuko nikula kulipa impembo y'umuhungu mwasanze ari sex niyo mpamvu uko murarondera nta kindi kintu murondera urisi ego abahungu bose niko mumeze nikima nta mungu ndabona arakunda umukobwa amufata nka mushikiwe ivyo bintu ntibijemo oya nawe cuma ko karorero bose baza ari ivyo barondera nubuza kubwira ati jewe ivyo ntavyo nzokubwira none kwera kimwe abakobwa mumanza mu vyanke ivyo bintu umuhungu ari wamanza kwigusaba kandi uzi neza ko ari ivyo vyamuzanye mu mico yacu y'ikirundi twebwe abakobwa turabafasoni nico gituma twiswa abafasoni namwe abahungu mu mico yanyu mwebwe murabashira soni mushira isoni bamba barese ndabatutse abafasoni bashira soni no basi mwebwe murubahuka twebwe kubahuka biragorana ariko murubahuka none Naomi mushiro musha kwa muri kumwe muri yafaso nyene ni vya rukundo bari kumwe mu nzu umuhungu ukabona neza yuko ico kintu agishaka ariko umukobwa kanka kamubwira ati no kabisa n'igikunda birakunda umukobwa ntaba bishaka canke bimeze gute muri umwanya ni sheri wawe kandi murakundana none sheri wawe kintu cyose gifite umwanya wacu hari igihe usanga mwebwe basi mwebwe abahungu mwaramaze kwiyumvira yuko umukobwa amaze kuza kukuraba ego murakundanye ko ari ivyo bintu uyasuko vyari bikwiye kugenda mu bitwara uko bitari
mwebwe mwari mukwiye ahubwo guca muca nyene mukaba abantu bisoni nyene namwe basi ivyo bintu ugahisha mudebaraje no musi baby sasa bire bito Mungu wangu wenda kuri onzi usume hanyuma uzomwinjize oya byo kuri onzi usanga byaragutse cyane usanga byaragutse umviriza bro mwebwe burya ndakubwira burya gaseke gafundikiye biraryoshe kugafundurira ahageze uzogende urabe ugiye mu isoko nifu yisemba uguze umufuko ugura ufundikiye mugabo rero wa mufuko wanyu wewe uri umutipe utanguye gufundurura hataragera ejo uzokwiyumvira kuja guhonja hahandi nico gituma abakobwa we mwige kubana muze mura abahungu za murabima kandi barabasheri bayo yego amavuta yarakugurira none bisanzwe ni ashakarabireka niyashaka arabireka kuko icarondera ntimba keneye kugushira ariko n'umuhungu yovuga ati namwe nimubirekere kutwemerera ko okay nico gituma ndababwiye babane nimba keneye kugushira mu nzu uwo mutipe niyemere atekereze hanyuma uwo mufuko azobanza wugurure yamaze kukorera none azoza gutanga inkwano y'ibintu yahonjeje rega simpeke tumuhonja mani oya ni kugira Iga ubanye n'umuntu mwakundanye igihe kirekire biraryoha. Iyo sifanga sinda kuvuga ngo mponja. Bakobwa zamurabana muze murafuka gutya. Ariko ati uyanse nagende su wawe. Naho ibintu birakunda guteranya kumari abahungu n'abakobwa. Hari abahungu batabibona uko n'abakobwa batabibona uko. Umuhungu arashaka kubwiza ukuri wo mukobwa. Kuba ari umurinzi arimbye ngo ikirato canaka ngo abakobwa bikigiye. Gusanga ikirato ciwe carambaye nakana Suko kuntu nyene mudutesha agaciro rega muri ko mudutesha agaciro kushimwa gute ushaka kumbwira wewe ego no munsi ndemeye kitu urakubise ejo naho uzoca ugomba kandi kwiyongera none uzokwibuka gutanga ya nkwano ntibikunda oya rega icanditswe rega imana yateguye ku muntu giteza kuba imana ifasha wifashije oya ariko cyo yasinye naco gusinya urafise urupapuro imana yabisinye oya wewe yaramaze kubikofera imana kubera iki imana itegeka ntanda yazikoba Bajya abari gihamana sigiye nuri iyo mana nyene rega baha ni hana bandi mwabakobwa mu muhungu ntabahende jewe sindabahanuye kuza muratanga ivyo bintu byanyu bibike hanyuma umuhungu niyo abagukunda azotekereza hageze ni hazoza gutora ivyo bintu byanyu none bisigwa ko mwe mudahwera rero ivyo ntibikuraba ivyo nibanga twibikiye natwe Oya mwe ni muhwera. Iryo nibanga ryacu. Igatwe ko duserura basa kari ku mutima ati nukuri. None urabona umuhungu yapfuye kubera yabuze ivyo bintu. Aragira ikibazo ariko ugasanga imitsi yara. Ikintu cyose ngaha mu mutwe. Abo bakobwa rero bige bamenye yuko abahungu. Imitsi irababara. Umuhungu aje kugusaba ivyo bintu ntagukunda. Ashaka ivyo bintu gusa. None kuko ushobora kuvyima nako ugasanga ariko naka we vyarabaye. Okay nimba vyarabaye vyarashitse mu abakobwa mw'impanuro yagusa atana amahera muyirihiye ni mubane mubime urya wahaye aramaze hazoza ubundi rero agushuye nakabonero rero sakabonero ni gute nka jewe wo mariko cameraman no kera ingene vyari bimeze umukobwa bamufashe yagize kitu canke yatwaye inda bamuta mu gisuba nyenze ariko ubunye nivyo vyiza ubunye ngo nibisanzwe ariko bimesha zame nimwumva ko twataye akaranga reka rero natwe twikera reka karanga mwemera ko katakaye reka gakomeze gatakarega n'Imana iranka abantu biyorobeka ibintu biko ravuga sivyo none we muvuga ko mwataye akaranga abakobwa mwataye akaranga none ko muzi ko mwataye akaranga ariko mukabandanya mubanira abamesha bakeneye none mwe okay genda mugure hari abidandarizwa hari abantu bihaye intuze yara bavuga ati twebwe turadandaza sinzi iyo baranguriye muri kisaga cy'Ubujumbura wombwira yuko hariho nka 10% y'isugi bariho bariho mani ego none murafise agapimisho uza kubapima bariho Boy, we niho vye ko abahungu bayaga baravugana. Abahungu barayaga kandi bemenya bari nakubwiye uko jewe ndafite abajabaje bashaka kumbwira ati bro je abakobwa maze kujya ari bake. Bartazaro jewe ndamusubye. Urumva none umuntu asumbya Bartazaro. Iki gisagara ca Bujumbura. Uyo numwe ibaze bamaze kuba ari ijana bameze nka Bartazaro. Isugi isigaye he? Nico bariho ariko bavuka abakobwa benshi. Aho hantu basigaye ni hehe?
ahantu basigaye abakobwa mu Burundi turiho muri turabana muri ego. Okay, reka guys reka dusozera ariko abakobwa batahura ikintu kimwe cengira mvuga ikintu cyanyuma abakobwa batahura ikintu kimwe abahungu ico bashaka n'umubiri ugishaka kandi nico baremewe mu bisanzwe hinge umviriza no ico kirumviriza okay. Si impanuro ahubwo commentaire basi baza kutubwira ntabwo ari impanuro ahubwo ni ikintu bakwiye gutahura ugutwi kuriho kubera kumviriza yego izuru yo kugira riheme umuntu wawe uriho kugira utamire ururimi ruriho kugira ruvuga amenyo kugira hekenye ikintu cyose kiri ku mubiri w'umuntu yaba umungu cyangwa umukobwa kirafise hore yacu bisigura rero wowe urabarekuye muri bisanzwe jewe n'ukuri nanje cuno bahanura abakobwa bagenzanje aba bahungu ni basaza bacu n'ukuri n'inshuti n'imiryango sabana beza nimba muvukana n'abahungu 10 menya ko nabo bafise ubundi bukobwa burenga 20 bahenda atari kamwe atari bubiri rero abahungu ntibaduhende twige kunyegeza ibintu byacu ubibikire umugabo wawe kuko niyo kado y'umugabo wawe ariko burya 10 dusozera burya 10 bahenda ni muri abo bakobwa nyene oya mwe mugenda muri vya bisare byasaze abana mwabitsi banga mubandaye mu bikibanga abana mwabitsi banga ngo mwarataye imico tubandaye oya Imana irabatambitiza Imana wizere ego Imana ivuga ati mubandanye mu bikibanga kubera ko abahungu sabana beza